nabona abantu bose bo muri bari muri evenement bararirimba igisinwa man. Nabona ati what the fuck DJ Israel. Isla cool. Isla cool baby, ana brother, much respect. Ewana charatangura. Ngo ni jewe Mama Isaac. What the fuck? Uje gutanga message ya Mama Isaac. Mama Isaac kwenu uko kwa Papa Isaac na Mama Isaac. Zenobino blessing. DJ Zenobino ndiko ndakubwira. Ego. Yashoboye gukora ico bita action volontaire. Ego. Ata muntu numwe yakoze kuva ashitse kuri podium. Abonye ko wa mukobwa bimunaniye. Acaritorera microphone ya kabiri. Acaraza arastopa umuziki wenyene ku nguvu. Tilega tinagomba fate kano kanya kugira ngo dushobore gushigikira umusore yitwa Benturo. Nagomba ndabasabe nimba ufise amahera 500 ijana igihumbi ibihumbi 10 ibihumbi ijana ayariyo yose nagomba ndabasabe muzane dushire ngaha kugira ngo dushigikire mwene wacu ari mu bitaro atashoboye gushika mwino evenement. Performance ya Bface était fresh quoi fresh et quoi bien ego King's family Burundi. Ngiriwe mwaramutse aho mwere hose niko akunenye ni Bernice bashi n'umunsi ni ibintu bya show Bekamera turi kumwe na Alpha mwitwe Alpha Burundi bashira mutawe umunsi umwe nzobaye mwese nakunda kamera gusa umunsi umwe nzowazanira twibukanya abacu ya subscribe nimubishe mwinzigo vraiment nimuze nabemera kwisama takwasama nta kwasama isama ni kwazanira bitagaza rero umunsi rero mbatse rero reka umunsi ngora nana muhira nyene umunsi ngora mahera nyene basho umunsi umutimira dasanzwe muri sama zimisa bikora bigacika nafite ideni yo mu kibenga bashiranwe muri sho gusa niyandisha ningorane dukorana ningorane ni sorry so babita MC Santa mitwe Santana mitwe Big Dragon man afite amazina menshi baje sino urukundo gusa vyinshi no munsi baje ko yanyoye yo n'umunsi ni analyse basha n'umunsi ni show afaguma ndagwa batse umukogare mubiki basha jara umunsi rero bati nta kwasaba muri sauna bati nabemere ko nzobazana ibintu bitsagase ibintu vy'amavutsa vyo mu rutsu basha baninza nashitse reka tumwakire Big Dragon mitwe Big Dragon kutesa nonere Bernice yo wagwan kiri gutse none mtsa ni wane n'umunsi mbona uri mani ndakwambika he wasukuntu tesa umenga uri umwana gane baza kuri mu diaspora inji reka tubibaza abakunzi ba FB King's Family Burundi ariko bon it's fine vraiment ratesa man asante sana atari banga sindakwambika atari banga basa nta kindi kibanza nta wundi muntu atwambika atari Niga Boy Fashion yes ni mukanyosha kwisoko mukanyosha ya no nk'umukeneye umusanga he ni kwisoko mukanyosha akorera mukanyosha bon isoko adresse bas adresse na nimero yiwe nimero ya telefone yiwe iraza guca muri publicity ndani kwera ko urabiza asanzwe afise contrat na KFB ego yeah reka ndagushimiye cyane ko wanyitavye ko hano asante sana sister kandi uratesa kutamwese ko nanje mbere we ndasinzira en fait je narengewe kwera ko abakunzi ba KFB bwa mbere for first let me greet you muhunde ndabaramutse ndabifuriza umunsi mwiza igitondo ciza umuhingamo mwiza bivanye naho umwe wese aherere kubera ko biravana n'umwanya kiganiro bari ko bakirabira ego come is a Big Dragon I'm the MC Santana Pew Boy Pew ari kandi captain the industry captain of the industry captain of the industry Ewana I'm the captain of the industry we as a captain of the industry na handi hantu uzokura makuru yizewe atari kuri KFB nuko kibanza ciza and now move today system gationa we want to make analysis dushaka kuanaliza ibijanye na entertainment yacu kwa kuraona harama evenement menshi mino sama sama na kwa sama my brother ni batari banda kwambika vraiment for sure nkuko mubizi King's Family Burundi isanzwe se kontra na Niga Boy Fashion nahandi hano twambarira man yeah ni Niga Boy Fashion no styliste mwiza akorera ku isoko mukanyosha ku isoko mukanyosha nimero ziuzikeneye uraza kuzibona hanyene munsi ikiganiro yabo no kutamyanje ko mbere
You look so good. Kandi nongera ndanabivuga ni ryambere vraiment dukoranye nuno mwigeme Bernice yambaye ikazu. Ni kanzu ni. Afa rero achagira zuba. Ni ryambere for sure. Kakomenye amapantaro kandi birakubera kamera. Oya gusa ahamba numva bon. Samaguru meza. Ndijene nyene ko. Akasimvuga ibindi ko. Oya mwizira guys bale ko de. The MC the captain. Yeah, captain of the industry. Is it? Captain of the industry. Captain of the industry. Industry. Akakarere kose ni wewe kaganza. MC Santana. Twaje kure kwanza. Twakoze show ya Kermesse ya Kirisese yari tukazo kutama yasigaye basi. Kermesse ya Satbi Kibenga School. Ariko Bernice ibintu by'iwacu cubizana imbere ya cameraman. Oya gayo mwe kugira undiye bisaba ko bijya mu kamera. Ciza nuko bitwirende kapo ariko tujya twasigaye. No ibaza kugere kuna nkoma induru saragurika baza ngo mvye vyagose. Tujya tuntu twasigaye ni duke cyane tujya nta namayini tarimwo. Take list ura mejet bimeze fresh kwako none ubona kwisama ari gwacu insaba na kwasama reka tubandanye na analyse yacu wa duserukiye nka team ya KFB nk'umu ambassadeur wa KFB muri Gasireko ambassadeur nije naserukiye TV ya nagateka ego waduserukiye mu ntara nziza ya Bujumbura ya CIBITOKE ariyo Sama yaba buri mwaka buri muci ni evenement yamiba buri mwaka muri Sama uravye mu myaka iheze mu myaka 3 iheze no muri uyu mwaka wabibonye gute eske yari imeze gute bivaye nko muri 2025 kuri yari imeze uravye n'uyu mwaka wa 2026 wabonye yari imeze gute premièrement ubwa mbere na mbere nagomba manze nketse abantu bashobora kwiyumvira bagakora evenement nk'ijya kwako ni evenement ziba zikomeye mu gihugu aho ushobora kubona abantu benshi bava imihinga itandukanye ugasanga evenement ihuriramwe abarundi bose muri rusange novuga ati n'ubwa mbere no bakeze ariko kandi tugiye kugaruka kugira ngo dushobore kwanaliza tuganire ku vyabereye hariya muri evenement nuko no bivuga ariko kandi barayamaze bati nta mwungu buri nsato ibitarondewe ni kuvuga rero nta evenement nimwe iyo shobora kubura insolite nivyo tugiye kuyaga ko kugira ngo dushobore kumenya ingene vyagenze hariya ana yahe makosa yabaye nibihe bintu vyiza vyabaye ego uravye neza reka duhere kuba MC aba invité bose principal ya reka duhere kubasi kuba MC ku bantu bajeje kuduryohereza ibintu ubonye umwaka uheze n'umwaka aba MC bameze gute aba invité muri rusange Bernice ikintu cyambere novuga numvumengo kwanza no manza nkahagarara ku kintu cy'abantu batunganya ama evenement ko nasanze abantu batunganya evenement ni bamanze bige bicare kuko ijya se evenement ya mbere si ya kabiri si ya gatatu nimba nihenze gato ijya ni evenement mengo ni edition ya gatandatu voilà rero mu gihe haba amaze kwa ama edition ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu byogenda gute habemwe ama insolite nka yagaragaye mu ijya evenement ariko sama insolite gusa rero n'ibintu byiza vyabaye ani kuvuga yuko rero muri rusange tugiye kugira ngo tuyage tubwire abakunzi ba KFB wanashima turaza no kubashiramwe amasanamu y'ivyaranze evenement ya hariya kubera ko vraiment majambo make vyari bimeze neza yari wane ariko si neza cyane kuberiki atari neza cyane rero kuko ibitasi cyase basibe neza cyane bari urazi gituma nivyo tugiye kuyagako kandi n'abarundi baraza kuvyibonera amasana amaza guca muri ino emission muri kino kiganiro ubwa mbere na mbere Bernice numva noshimira cyane umuntu wa mbere mu ba invité bose bose mu bantu bose bashoboye guperforminga mwiga evenement ya CIBITOKE Summertime edition ya gatandatu numva noshimira uwitwa DJ Zenobino Bernice kubera kumushimira ZENOBINO Bernice nivuga DJ Zenobino reka ndamusabe tumukomera amashahadi urazi gituma man ijya evenement sinzi ko wabibonye ijya evenement uko yari tunganije hariho abatumire benshi ariko muri abatumire ari abatumire bataje bivanye n'ibibazo vy'ingwara canke ibintu kanaka ego ariko rero gute novuga ati ngo ndiko ndashimira DJ Zenobino
DJ Zenobino niyo mu invité mu bantu bose bari ku rutonde rwa programme y'ujya munsi. Yashoboye gufata umwanya aravuga ati nkuko twategura mubo twateguranye no evenement hariho umuntu umwe amagara yiwe adahagaze neza muno mwanya. Vyari bizi uko yabipanga wene nuko natwe twabipanga. Twari tuzi uko tuzoba turi kumwe mwino evenement. Kumbi Imana nayo ifise ivya. Ariko no munsi nitwashoboye kuza ntiyashoboye kugaragara muri kino kibanza ari mu bitaro nkuko basanzwe babizi. Ni Benturo aragwaye amagara ntameze neza ari mu bitaro. Ariko ndatangazwa cyane ko na Zenobino DJ Zenobino kuva muri Runtown DJs ariyo muntu yashoboye kubivuga kandi aho Zenobino kugira azimbere ya podium haraciye abantu barenga batatu babaririmbyi baba MC mvuze n'abantu bashika batatu aba invité duhagaze muri invité domaine y'aba invité abantu bose batumiwe muri evenement. DJ Zenobino arahagarara nk'umuntu kwa aratangwe novuga ati jewe je nashitse muri evenement hakiriwe DJ Isla Cool niwe yatanguye kuryosha ibintu Israel DJ Israel tanamubwira ati big up sana kwera ko performance we yari nziza yari bien bari kumwe na MC uzobaze ya no MC mwiza akabikora neza ariko abo bose baravuyeyo harakigwa Zenobino hakigwa na wa mudada bamwita gute GYNA voilà GYNA Ndibuka Zenobino yinjiranye na GYNA abantu bose biteze public yose yiteze vibe ya DJ Zenobino ko ya DJ Zenobino arabizi arakaze ni wane ariko icyagiye gutirimutsa abantu ndabwira umuntu wese yari muri ga evenement ninabesha mbeshuze muri commentaire nimba wari muri CIBITOKE summertime I'm the captain of the industry urabizi mwaranyize murami gitamba twarakwize the captain of the industry mwaranyize rero je sinzi guhengama ndakunda ibintu biri just biri droit biri strict rero bro sister DJ Zenobino abantu bose twarabaye shoke yinjiye baca bamuha MC kwera ko binjiranye na MC GYNA GYNA novuga ati ntiyarazi vyarimwo ni kimwe nakubwira abantu bategura evenement barakwiye kuraba bakiga vraiment iyi evenement ya CIBITOKE summertime y'uyu mwaka harimo udukosa twinshi cyane mu bisanzwe nkaho wadushikiye nka team nande bebe yiteza ati kuri KFB hari umuntu yashitseyo nka team bavuga ati atuganirize basi ukuntu vyagenze hari n'abatashoye gushika bashobora kubibona niyo demene turimo uno mwanya nkuko ndiko ndabwira abakunzi abantu ijya evenement harimo abarundi benshi nimba mbeshe na video ziraza kuza ngaho muraza kuzibona mubone ingene ibintu vyari bimeze ivyo ndiko ndababwira n'ukuri DJ Zenobino yinjiye kuko yinjanye na GYNA yari umu MC mugasu umu MC Jesu no tujya kari umu MC ujya no mu influencer afanya business zake wewe tuvuga kari umu MC ujya su umu MC nico ikintu cyatumye ubona katari umu MC ivyo yagize hariya kuko ni gambere nari mbonye MC ngiyo mugabo yaratovye no bwati yari yaborewe cyane bitubiri kuwa fo hamwe abantu muri public ndafise video zaza kujamwo abantu muri public batora imisenyi ivyatsi vayo vyakweli kweli ariko arica vibe ya DJ Zenobino DJ Zenobino for a fest numu DJ mwiza DJ Zenobino numu DJ akola MCing akongera kadija arabikora byose cyarimwe wenyene na mu MC akeneye baca baramwicira bamuha mu MC naho nyene mu MC atabi DJ Zenobino yarabaye shoke ku buryo ata imashini agasaba yindi microphone ya kabiri video iraza kujamwo ubwa mbere yari microphone imwe y'umu MC nta yindi microphone yari imwe y'umu MC kuko ndibuka n'igihe MC uzabaze yakira kuko MC uzabaze niwe yakiriye GYNA na Zenobino MC uzobaze yarafise microphone imwe GYNA yarinze ashika bakaba microphone
rero DJ Zenobino ego DJ Zenobino gushika abashoke arata imashini atangura Agenda. guclear vya bintu vyo Zenobino n'umu DJ mwiza Araclear. aratambisha n'abantu sana arata imashini atangura kuza gutamba ama dance Eh. aho Gina atazi ivyo arimwo ya Byamucanze. novuga ati ngira yari yaborewe Bon, hari ikintu nkunda kubona gikunda kuba mu gihugu cyacu cy'u Burundi Ego. nico abantu batigira babona abona umuntu ari umu influencer avuga ati ibintu byose babishoboye ku MCinga kugirane hari ibintu bimwe mwe two tuna mugana umupasiteri avuga two tunachana n'amakazi Yeah. kila mtu na kazi yake kuko kila mtu wese afise domine yiwe avuga ati urashobora kuba uri umujournaliste mugaka kuje ku MCinga bikanka kuvuga ati je kuba ko mbona sishobora mugaka kuba ko kundi ijya 6 novye kari 6 ni nka kujya mwene wacu Alpha akubwira ati sinshobora kwegera microphone imbere ya kamera kamera. aratinya kamera kandi ni kamera nituma abayo si ujama huyo sinjo. nitumye abaho famille naishi bien mugakubwira ati bibaza. kwenda mbele ya kamera Siwe. sinzi ko abonye analyse ikiganiro geruka Ego. yakoze ikiganiro n'umu invité igihe twafatiwe turi ruguru mu mabanga y'akazi Mu mabanga y'akazi. niwe yamukoresheje ari nyuma ya kamera Ego. yaramubaza kwiziza bien muga imbere ya kamera sigwaho si domaine yawe sivyiwiwe rero amafuti yabaye kwirya evenement ntushobora kuhamagara umuntu nka Gina guri kumuzana ngo wabe MC sama ikomeye nka kujya evenement ikomeye nk'ijya niniya nk'ijya ngo numu MC bro mu Burundi dusaba MC benshi je sindiko ndisabira isoko kwako je ndiyizi ndi captain of the industry Wewe. evenement zinzi ziranzi Ego. ya ziranzi no muri sama two turakubona ibintu mu mabigena wane no ni buke bado sana sister bado sana bado njoshije for sure nimba ibi bintu bitanguye kuba sinzi no bivuga ibintu bitanguye kuba bahamagara umuntu ngo ni kwera babonye ngo numu influencer arazwi gose ngo ingongo ngaha evenement z'abantu zizofa bo hari undi muntu yandondeye inbox arambwira ati bo yarahari arambwira ibintu jene ka dutambira kuri stage twabuzi icari ico twiyumve none ugene wandi tuba tubona kuri kamera yari yaborewe bo nuko kandi yaravyivuge sorry ya tuvyemezanye n'abantu bose bari kwarakurikirana kino kiganiro baje hariya yaravyivugiye ngo naborewe ngo nasaraye ego yabivuze na video zirahari urumva aranyigambye ati none Beyonce gute umurundi dusikiye dutegura ibintu twashiramwo abantu batabikwiriye ni kimwe ndiko ndavuga urabona abantu bakora ama evenement nibicare bige ego nibicare bige kwiyo point nyene ya Gina Ginera niyo faute principale yabonetse kwera ko lo MC nimba ndasubiyemwo MC bazi barubaha iryo jambo kuko MC ni maître de cérémonie ego niwe atamu MC ntaki niwe afise evenement yose mu kiganza akitaka na papika down MC niwe muntu afise urubanza gose rero bakizana vya bintu vy'umumenyane ngo angule ngo tunamjua ego wabikoze raba akazi niyo domaine yiwe nushobora kuzana umuntu yizi vy'ubuganga bwo kuvura ibitungwa ngo avure umuntu oya cyo kunda aca mukubita nivyo ni nakubwira ati two tunaciye n'amakazi kila mtu akazi yake kuko aba influencer benshi babaza ati ko sho ubMC kandi nari futi aho nyene rero tuvuye kuri Gina Ginera urumva amakosa ya mbere yakoze yaje imbere ya podium kuri stage yaborewe gushika abantu bose bavuga ati vayo kuko yarashoboye kumara plus tard 2 minutes bro Israel yaraje kubaha vibe y'ubumesha yaraje kuduha vibe y'ubumesha ateza bito nami niricheza ntakuonesha video niricheza nataka video ya urabisiko nkunda urabisiko iyo video ko yayitanga man Israel niwe mu DJ wa mbere nabonye yashoboye gushiramwo igishinwa indirimbo y'igishinwa hari karimo gava chamchuti samsa ichiwa ndabona abantu bose bo muri bari muri evenement bararirimba igishinwa man ndabona ati what the fuck DJ Israel cool Isla cool baby ana brother much respect ari kavuyeyo baca baramwicira vibe bashaza gusa ntamwiciye vibe kuko na Zenobino iko bien sorry urazi gituma ndiko ndavuga uko Israel Zenobino yinjiye man umu DJ akoreshwa n'umu MC ego buri mwanya yari ama stop menshi kuri Gina Zenobino sorry kuganiriza abantu gasanga reka avuga ibintu bidakenewe reka ndabisubiremwe abari hagiye baraza kumnyumvisha ego ko mbeshe urabisiko ndumvuga ukuri unazi kuvuga ukuri wana caratangura ngo ni jewe
Mama Isaac. Ah, what the fuck? Uje gutanga message ya Mama Isaac. Mama Isaac kwenu uko kwa Papa Isaac na Mama Isaac. Uko. Ngo Mama Isaac. Ngo ndababwire. Alikuwa amelewa vraiment. Twemeranye ko yaraborewe. Bimwe zo turaraba abantu bakuriye ku kico kibanza. Sindo hivyo. Uravye iyi sama yari 6e edition. Yeah. Ko dusha umu MC uvuga ati umuntu ko wabonye ari umu influencer asaragurika. Nico kintu abantu bama badatahura. Hari ibintu babona bavuga ati uyu muntu aragishoye ku MCinga. Nasanze ku MCinga papa n'izindi nkuvu. Nindi mpamvu. Sivyo nivyo muri kamera tumenyene. Bavuga ati ngo je shaka kwigira kuri kamera ko ariyizi vala usanga agiye imbere udusoni asanga akora exataniona. Apa yivyo tubibaze kwanza. Uravye aba performance z'aba star be. Nico turiko sister. Ariko naho vyagenzwe kuri GYNA. Let's be back for our best DJs. Ego. DJs Zenobino. DJs Bino. DJs Bino. DJs Zenobino. Zenobino. Blessing. DJ Zenobino ndiko ndakubwira. Ego. Yashoboye gukora ico bita action volontaire. Ego. Ata muntu numwe yakoze kuva ashitse kuri podium. Ego. Ata muntu numwe yashitse kuri podium. Yavuze yakoze. Abonye ko wa mukobwa bimunaniye. Acaritorera microphone ya kabiri. Acaraza arastopa umuziki wenyene ku nguvu. Tilega. Tinagoma ndababwire murabizi yuko ino evenement yacu uno munsi. Ego. Hariho abantu twari byari bitegekanije ko tutegerezwa kubana ariko kumvo y'amagara kumvo yuko umuntu adashobora kwizera ejo hiwe haza. Ego. Ari abatashobe kuboneka uno munsi. Ego. Tinagomba fate kano kanya kugira ngo dushobore gushigikira umusore yitwa Benturo. Asanzwe kandi Benturo CIBITOKE yari hasanzwe avuka. Yani wabo kameme yari muhira. Kwa narabonye abantu rukundo bayigerageje kugira ndavuga ati wow ari muhira. Ego. Nagomba ndabasabe niba ufise amahera 500 ijana igihumbi ibihumbi 10 ibihumbi ijana ayariyo yose nagomba ndabasabe muzane dushire ngaha kugira ngo dushigikire mwene wacu our brother ari mu bitaro atashoboye gushika mwino evenement. Ico cyatashe benshi cyo kintu yarantushije ku mutima ndavuga ati what kuko ico kintu bona je numva yumvire evenement uwo mengorira numva norira yumvire haciye abantu benshi cyane ariko Zenobino arafasha umwanya ku DJ urabiza afite umwanya wiwe kwa abantu benshi batwagwa na santima avuga ati ari umuntu bavuga ati acha nikubalishe watu nifanye my effort mugaba rastofse umuziki aravuze ati jo manfu amateka yanje na yanje je nta muntu tugihinganwa kandi ikindi kintu yihanganiye ego hajya gukontrolisha vuba biragoye cyane je nka jewe man ndibutse kera ingene narindi je kera ungiriye amanyanga imbere y'abantu kanyicira ibintu naca ndagukura imbere y'abantu mugabo Zenobino yarerekanye ubu legend arareka aramurekera avuga ati jewe umwanya wanje nuyu biga ni vya GYNA mwache akiuwa akijagaza sio mbaya mimi mateka yangu bananijua nivyo natwe yajya tumuri public twaguma tuvuga Zenobino turamuzi turamwemera ibi biriko biraba siwe biriko bifira kuri MCing ariko Imana ikora nk'abantu amasengesho twariko turasenga ntiyafuye ubusa. Ewa Zenobino kaga kobwa gacha kariyo morako nyene. Numukobwa nuwa iyo mwacha ni Zenobino mwe. We mwenye wari jitoa sasa uje mbele ya watu anugume bavuga ngo vayo wogumayo. Biragoye. Yaci yavayo Zenobino carafata umwanya torindi microphone acaraza aravuga ati dushigikira uno musore haratojwa amahera. Na generatanze. Na waratanze. Umuduhera twa Fredo Mission Kings Family yari yama. Angahe oya ivyo kuboko kukuryo gukoze kukubamfu niko bimenye yeah keep secret your mind rero Zenobino akafanya mambo bro hara sister kunda kwita bro kwera vya bintu by'aruzu by'abahungu guma wiyambika no mukolege wanje ntazi kwambara imuzu z'abakobwa ni gambere nabivuze yambaye imuzu yambaye jipe Alpha bahonesha Avara ni gambere yambaye jipe
uno munsi rero uno sister Tuziyoze kwa tuziyoze tavuga inyuma. Zenobino Ego. amahera araboneka. Wanashima hari umuntu wo muri famille si je me nimba nihenze si je ne me trompe pas umengo ni numvise ngo ni mwene wabo sorry si mwene wabo ni mu muryango entre cousins oui ni mu muryango wa Benturo yari hajya niwe yanaharuye n'amahera arayabika. Ego. Iyo action Zenobino yakoze yayikoze yava Bifes on the floor ataraja kuri stage. Ego. Urumva? Bifes on the floor yaragiye kuri stage. Urumva? Ego. Ara performinga, araheza. Nani jambo narimwe. Ya Benturo kandi twabonye yagiye kuno kumusuhuza na madame wiwe. Voilà. Nani jambo narimwe yigeze avuga. Ngira ngo yari yagiye na performance. Oya pa ico. Kwera ko ntaribagira performance ya Bifes. Était fresh. Était fresh. Quoi bien. Ego yari meze bien. Gusa kuri cyo nyene. Ariko aho nyene. Yara performance orke performance nico kintu kigaba umuntu. Ego. Urinze uje imbere ya microphone ufise message principal. Ubwira abantu kujya uri muhira upanga playback y'indirimbo zawe. Sasa aje unakuya pale warabipanze n'ibintu witondeye uje oya n'ibintu uwombwira gute ko kwibagira kuvuga kuri Benturo ugaca usaba ijambo mu nyuma yarajeje guperforming aragenda acaragaruka ngo sorry ngo nuku ngo dushigikire Benturo ivyo abantu baba bari mw'irya evenement bafise mindset n'uburyarya. Okay wowe wabikoze n'ivyari muri programme navyo wigeze ushira muri programme kuko yabavye muri programme yo kubitanguza ava voilà il a copié umva yakopie kuri Zenobino ko Zenobino ni programme ko Zenobino yari programme yiwe yabyishiza mugati ngaye iki kintu nagitanze iyi message ngira ndayitanze Bifes on the floor rap Goliath charaza imbere y'abantu mu nyuma alalansa message kandi nawo nyine baragize ico batanga kwera ko amahera yatanzwe inshuro zibiri nawo nyine yarashobe bitubikandika po. Rero majambo make ikintu no twanarije cyane kwijya evenement novuga ati abarundi dukundane cyane dure kubasanya abasitemu buntu sinzi ko nibafise ubumwe mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye abasaba nibo abantu ba mbere bamaze gushikira mwene wabo ino analyse tuyikoze no munsi nous sommes mardi le 13 nous sommes lundi le 13 voilà événement yabaye samedi ha iminsi ibiri iraheze nta muntu numwe iriya staff bajya bose bateguye evenement turabona kujya nyene bakoze ijya evenement bagende basike ko Benturo kujya nyene tuyibona imbere ya kamera hajya nyene nka dimanche byari bikwiye guca biba basi dimanche bari barushe apa yo kuruha ndibaza bavuye bamanutse no kumugora naho shika abantu babiri none hajya mu CIBITOKE nabonye twagenda isaha imwe nabonye je mvuye mu Kanyosha muhira matanu ma bon town gushikayo twagiye 1h10 minutes sahantu kure vraiment apa yicu nabo toshika staff yose naho shika umuntu umwe agapresenta staff babikwiye voilà babikwiye simaka akavuga ati turanabatumye turiko turanabivuga tugomba kugarura ico bita bwa ubumwe bwagutse ubumwe bwagutse lega twisubire k'abarundi dukunda ivy'iwacu dukundane hagati yacu kukujyana umuvukanyi yari invité muri événement ambisi iwabo depuis ahavuka Benturo avuka ari ariko Benturo balimuonesha upendo kwako nimbara abantu ba mbere baryoherwa sinanizi ko CIBITOKE baryoherwa kujya narabibona mu yandi ma événement go bararyoherwa mugabo babwati wow
kuryoherwa n'ikindi ko ndavuga n'urukundo ego uburyoherwa gutata ariko atarukundo ntaco nta kintu kuko bamaze kumva bavuze Zenobino avuze Benturo je nico ndiko ndavuga kuryoherwa ko ni Bujumbura bararyoherwa gose he bararyoherwa mugabo urukundo urukundo ni kindi kintu ijambo ry'Imana rivuga ati ingabire iruta vyose n'urukundo uko ni Imana yaradukunze itanga umwanya wayo rero wikinege ngumwizera wese nazafero umva ni gwa rukundo rw'amarugaruka unajua kutoa mtoto wako genda uchungure bali byaba bigoye nikiri naco nga MC Santana apa yuko Zenobino yabivuze je bisanzwe bizwi bimaze igihe kirekire abarundi bose barabizi bose amaze igihe agwaye ko yapostinga no munsi kuri KFB turamaze kubicishamwo kenshi ikiganiro cyawe tuduheruka gukorana twarabivuze Bentura aragwaye wetu ibi twabivuze twabonye ko na Bifese yagiye kumusuza na madame wiwe ego mu bitaro byuma bigaruka kenshi na Bentura nibagiye abipostinze yaguma postinga avuga ati ko agwaye mugabo singize mbona ngo Bernice ari ikintu nama ndakubwira abantu benshi turi njyajya reka nishiremwo wanafiki watu wengine wanafiki kubera ko none gute woja kumusuhuza ariko performance nico kintu cambere gikomeye performance nico kintu cambere gikotwa kubera ko ni ibintu wateguye sivyo rero be first on the floor wokwibagira gute muri performance wapanze kuvuga kuri Benturo ampisi wagiye no kumusoza waragiye no kumusuza mu bitaro biboneka uko DJ Zenobino niyo muntu wa mbere yafashe ijambo nk'umuntu w'umugabo abandi mbere numva no bambika amajipo n'ubujyajya itsizi sindiko ndatukana ikintu nyamukuru abarundi ahubwo mbonereho nakaryo for sure abantu saba kandi ciye bugufi ndabinginze abantu bateguye irya evenement ya CIBITOKE summer time ndabinginze ndabafukamiye Bernice nuva no bugufi nuva no fukama nimba mugasanga ko Benturo kuko ndisi certain umuntu ashobora kuja kuri affiche ata avance yabamuhaye ugasanga Benturo bari bamuhaye amahera ya avance y'irya evenement ntibazomwishuze bayamuachiye bagira iki bayamuhebere kandi wanashima ahubwo bari bakwiye kwiga no ku kintu ikibazo ciwe kuko nabonye ikibazo ciwe gisabwa amahera menshi kwera kugwaye kujya kuboni sinzi ko twivyo kuna ko tubivugira kuri kamera no mugabo Benturo akeneye amahera atari make kugira ngo ashobore kumera neza ampise yari umuntu rero shimira cyane abasanzwe abene gihugu canke abantu bose mu abakunzi b'umuziki ndundi mu Burundi kwera ko barerekanye urukundo muri evenement hari muri CIBITOKE summer time ku buryo abantu baratanze amahera voilà rero twariko turagaruka kuri cyakintu cy'ubunafiki ushobora kwibagira muri performance wapanze kuvuga umuntu bikaza kuvuga DJ Zenobino niwe mugabo wenyene mu bantu bari hajya wengine tuwavarishe majipo kuko niwe yibutse ko ivyo ndiko ndakora vyose hari umuntu muri twebwe amagara atameze neza ivyo ndiko ndakora vyose hari umuntu muri twebwe yategerezwa kuba muri no presence wanasima mu ntara ubu ni ntara yagutse ya Bujumbura muri commune CIBITOKE Benturo asanzwe avukana hariya nyene Turo Mafia bamwita Mafia gang yari kuboneka muri evenement mu karere kiwe ari karagwaye tugarutse kuri cyo nyene twabonye na Sadbi kandi na Benturo yageze kuba muri management yiwe no vuga ati reka apa yo guterera Bifese reka ndamushike ko mwene wacu uvuze apa Benturo yahoze muri Empire Avenue ivyo turabizi Nubati reka ndamushike ko basigaye yari no mu gihugu cyacu Burundi bati reka ndodere mwene wacu ndamusanga kuko uravye neza nta bastabi inde yari mu gihugu cy'u Burundi Sadbi igihagarutse mu Burundi avuye Nigeria bati reka basindonde hari nasanze kura umuntu na 5 minutes no tumara amasaha menshi iyo ni yindi debat igiyemo twosanga ikiganiro kimaze amasaha 5
ariho bon nibirebire kwera ko Benturo ivyo bafana Empire Avenue nibirebire twaraguye tubona amaposti menshi ego Benturo avuga ku mugore wa Satbi umufasha ngo ico bafa ngo nuko tuvyihoze ivyo nitwo bigarukako ariko turiko duhagarara no munsi muri evenement principal y'abantu bari kumwe muri evenement ego uno munsi twanashima ikiganiro cacu twacitiriye CIBITOKE sama time niko novuga kuko ni umwanya munini yatukimazeko ego for sure DJ ZENOBINO merci beaucoup warakoze ikintu c'abagabo imani guhezagira aho hose ariko kandi ego twe natwe nka KFB Kings Family Burundi dufise umuvyeyi yumva abamusaba nkuko ino televiziyo twabemereye kubazanira impano ziri hasi tukazishira hejuru ku rundi rwego kujya twazamuye ba Madesa tukabashira ku rundi rwego uno munsi bikamera neza bande benshi ni nayo mpamvu n'uno munsi ndanamusaba umuvyeyi wacu n'igisabo Bernice umva two namusabira hagati yacu uko turi abakolege bino TV online bino televiziyo bosi wacu Tony abana bawe turafukama turagusavye turakwinginze kujya wamubikora ukabikorera n'abandi bantu utazi mu kwa sponsoriza manager Tony mu 20 festival alikuwa ego yari hajya ya bien urumva papa KFB tugusabe tukwinginga jewe nk'umu MC Bernice nk'umu MC abaririmbyi rusangi nk'abaririmbyi bifuza ko twokora ikintu cyo tuma Benturo aronka uburyo amera neza ubu amafaranga kumera neza ni Imana ariko n'uburyo bumufasha kugira ngo ashobore kandi ushobora kuvugwa atamahera nchokon nukuri KFB turasavye umuvyeyi wacu manager Tony mama KFB mama Tony turabinginze tubafukamiye Bliss boss turabinginze tubafukamiye we wanna do something igikorwa kitazibagirwa kuri Benturo ku muryango wa Benturo nimba ari evenement turafise ibibanza vyiza Washington Bar iki kibanza turimwo ni kibanza ciza cha Washington Bar kandi cha KFB kibanza ciza cha Kings Family Burundi TV nyene nyene kibanza kitokira abantu batari bake ture ndingi nyinguvu nkuko ngana impano yanje ndemeye kuzoyishora kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwofasha Benturo papa KFB turakwinginze takintu twokora kugira ngo nimba ari evenement nimba ari show izojamo turafise abantu no musi twokomishasha bakaza babaririmbyi ataraba hypocrite badafise hypocrisy muri bo bazi gushigikira icari ico papa turakwinginze cyane turafukamye cyane aho uri hose shigikira kino gikorwa KFB we are here for support everyone mu bihe bigoye mu bihe biryoshe dushaka gushigikirana mu bihe vyose tegura evenement papa nta muntu numwe mu Burundi ariye mvira kwigiro kino kintu cyo gutegura igikorwa cyo gutegura concert kugira ngo iyi concert ishobore kuguronka mu buryo bwo gufasha Benturo papa ndazi uburyo urabufise mama KFB mama Kings Family Burundi ndazi uburyo urabufise buke uko bungana kose ariko dushigikire Benturo nimba ari show hazoboneka mu muririmbyi umwe canke abarinzi babiri nimba abarinzi batabikeneye hazemwe abadancer abacanga aba MC twebwe nyine dutange show kwinjira turihisha amahera aboneka tuyatware kwa Benturo we are here for support everyone mu bihe vyose bibi biryoshe nuko je numva n'ikiganiro twogereza hano Bernice ndenda gushimiye cyane ko wanyitavye kwanza asante sana nuko msagashavu kenshi gashavu kenshi ari mu kibenga babazana iso tuzavuga ko aba boss mutegura evenement turashaka evenement nziza zikosoye nka zijya za King Sama Comedy mu gihugu cacu Jiri vyo namanivuga dushaka ibintu vy'umuruturutu gusa King Sama Comedy nongera mvuga ijambo rimwe nobwira kuri bene wacu kuva babuze mu gihugu batari mu gihugu Ami Pro the MC Machad
ari ibintu byinshi biriko birafa kubera ko haci hazi bimenyane nyane umengo barakwegana. Yes, nahagaze kuri performance ya Kabos for really tutaraheza ikiganiro fresh Mr. Fresh sana. Enda vyibagira kwera amajambo menshi. Nujya mujama vraiment kura neza. Bernice. Oui. Na nibagiye Kabos for really. Kabos for really everywhere you are. Salute. Big up sana. You did it. Wabikoze fresh. Bandanya ni bon. Yeah. Fresh sana. Yani fresh yaripiga vibe. Yararyohewe ku buryo arakura impuzu araja mu bafana. Bien ndavuga ati c'est performance ya bien mugabo aho twahagaze ujya mu MC ujya su mu MC no mu influencer ende. Ntuzosubira. Tubashimira cyane mwe mudukurikirana twe kumwe na Alpha Burundi nitwe Alpha Burundi twabemere ko isama atakwasama. Alpha Burundi ni behind camera. Inyuma ya kamera basi. Inyuma ya kamera. Twabemere ko isama nta kwasama. Isama nta kwasama. When I'm say everything bless, you say everything good. Everything bless. Everything good. Everything bless. Everything good. Bakunzi ba KFB tubashimira sana ibintu byari Bombo clad. Nitwibagire kugira subscribe ariko agashavu no musikari kenshi. Kings fan.